Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 13 kwezi kwa 0 mwaka wa 2020 ndabaramukije mwese muriko muradukurikira n'umwanya makuru mu kirundi twabateguriye nayo tugiye tuyahere ku nkuru ziyagize. Userukira imbere y'amategeko kigo Maison Shalom habona ko ibomogwa ry'amazu nifatwa ryamwe muri ayo mazu bikozwe n'abajejwe intwaro mu ntara ya Ruyigi ko ataho bitaniye n'ivyaha by'agahomera bunwa kubwa Margarita Barankitse amakosa bamwagiriza niyo cayishugwa n'abana b'imfuvyi bari basanzwe baba muri izo nyubakwa. Haherutse kuvuka umugambwe muri politike mushasha uharanira ubuntu bw'abarundi intwaro rusangi hamwe no gutwara neza PDG gira ubuntu umuvugizi wawo Jeremy Ngendakumana yahoze arongoye mugambwe CND FTD avuga ko uyo mugambwe uje ufise ishaka ryo kunagura ubuntu mu Burundi busa n'ubwataye agaciro muramukurikira murano makuru. Mumera zano makuru naho murakurikira ikigabane kwisoko kiza kudushikana mu ikambi y'impunzi y'Inakivale mu gihugu ca Uganda aho kitwiganirira ubuzima bw'umugwindangakaranga w'abarundi witwa Sunlight. Reka nsona yifuriza ikaze mu kanya ni Donito. Amakuru tuhere kuri no nkuru ivunaguye uno munsi hugize wa 84 yamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu bari mu mvuto. Kamikazi Christine Ndirusa Agnes Moses Terence hamwe na Harerimana Egide bafashwe igenekerezo rya 22 gitugutu umwakweze bariko baja imusigati ariko habera ingwano hagati y'umugwi witwaje ibigwanisho hamwe n'abajejwe umutekano. Umunyororo w'imyaka 15 niwo basabiwe n'umushikiriza manzo wa Republika yabagirije guhungabanya umutekano w'igihugu nayo sentare isubiramo imanza ntangwa ikaba izoba yaciye ugo rubanza imbere y'igenekerezo rya 30 uno mwaka. Rena wagiye kubona amazu y'ikigo Maison Shalom ari muri commune n'intara ya Ruyigi yarafashwe kuri uyu wa kane. Umfasoni Margarita Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom avuga ko ivyo bija mu nzira yo kwitiranya ibintu amakosa amwagira niyo ca yishugwa n'abana b'imfuvyi ataco bakoze bari basanzwe baba muri izo nyubakwa. Ivyo akaba yabivuze ku munsi wa gatanu inyuma yaho abana baba mu mazu y'ikigo Maison Shalom basorewe muri ayo mazu babamo ku munsi wa kane. Kurikira Margarita Barankitse. Shirahamwe Maison Shalom yaraba gateka kabana kabo bantu none abo bana nabande nabigihugu bahana bohana Margarita Barankitse barampanye nivyo narangaye none woca wangaza nabana kuko bajya banerega barabana b'igihugu nibo none wewe wumva bafise ubwenge bukwiye. Je nibaza ko nico ufashe uri kurasigura pouvoir fasciste nuko niko bigira kuko bitiranya ibintu urabona baza baragira bukebuke abarundi banuma hanyuma ugasanga ni terreur ugasanga igihugu mengo cubarawe ko n'urupfu abantu kamengo tugenda turi biziga hanyuma tukanuma ejo bagacurura mu muntu tukanuma ejo ugasanga imivyimba tukanuma ni ibintu rero tuzo kwikangura ejo bakaguma vangu ibarariraguye nayo byaguye kuva kera abantu bagasemerera bagasanga imivyimba. Hari umuntu twigeze guhura ngo mbe maki ngo bajya abantu ngo mwarihaye kuza ngo muravuga ngo baciye imitwe ngo abantu ore ni baciye imitwe abahutu ngo none ngo wowe ngo mubisa hamakwiki none hari waguhaye none abahutu nabi wawe wewe kuko umuhutu uraza kubaca imitwe ngo ntituvuge baciye umutwe umuntu ngo none biba amakwiki ni kuva kera kuva mu 2006 tuza turareka kamwe hanyuma n'umusi ibara rikagwa ejo urumva barasohoye abo bana higeje gabazo usanga abandi hanyuma hariya umwaka zaravuga ngo ko ntarashikirwa ngo reka ngerageze oya twarashikiriwe ibara ryaraguye
Leta y'u Burundi yasohoye kuri uwo mupfasoni yatanguje ikigomezo Shalom Margarita Barankitse avuga ko atawo azokwitaba kuko atacaha yakoze ahubwo abarongoye igihugu bagirizwa amabi atandukanye ko aribo bakwiye kwitegura kuzokwitaba ubutungane n'ubunyene tumukurikire. Sinitaba umutaye ari ikibije nagiriye ahubwo niyitaba imitaye tuzomu ikintu byukuri si ahantu umuntu yoba yigira mweranda ikintu kibi jewe nka Margarita Barankitse atari ciza nagiriye bajya abantu nigikinde badaragize ikintu kibi none umuntu ndirabubaka ibitaro narabagiriye amashuri narabagiriye ibanke igihano noba naragize nuko noba naragiye kwa Nkurunziza nkamubwira ko yishene Pomsen ico none ni gicumu ciwo mutaje niyumvira ko niyo no bishoboye no bwira ubwo erega ntamburi dahita. Toneza n'amakuru muri politike aherutse kuvuka umugambwe mushasha uharanira ubuntu bw'abarundi intwaro rusange hamwe no gutwara neza PDG Girubuntu umuvugizi wawo Jeremy Ngerakumana yahoze anarongoye umugambwe CND FTD avuga ko uyo mugambwe uje ufise ishaka yo kunagura ubuntu mu Burundi busa n'ubwataye agaciro akizera ko leta y'u Burundi izokwemera uwo mugambwe kuko biri mu vyo ijejwe kurikira Jeremy Ngerakumana. Harashinzwe umugambwe mushasha witwa PDG Girubuntu kuvuga umugambwe uharanira demokrasi n'intwari ibereye mu Burundi. Uwo mugambwe rero intumbero yawo niyo kugarukana mu Burundi na cyane cyane mu banyepolitike umuco w'ubuntu kuko twasanze umuco uri kuratituka mu banyepolitike ari naco kiri mu ntango z'ingorane zose zimaze mu gihugu. Abarundi barazi umuntu afite ubuntu ico gisigura. Umuntu afite ubuntu ntiyiba ntabesha ntiyica ntagira inzigo muri make n'umuntu yerekana yuko abayeho kugira ngo abandi babeho neza. Umuntu wese ashinze umugambwe abantu bashinze umugambwe babifuza yuko bazoronka umwanya wo gufata ubutegetsi kuko intumbero uba ufise n'ivyifuzo ufise kurangurira igihugu biragoye ko ubirangura neza utari ubutegetsi. Nico gituma kwifuza kuja gufata ubutegetsi ari bisanzwe kandi ari intumbero nziza muri politiki. Gushinga umugambwe ari uburenganzira bw'abarundi bose kandi n'uburenganzira bwemewe mu mategeko no mu bibiri shingiro. Aho rero ntitwari kubanza kuvugana nabo ngo muzotwemerera cyangwa nyine mutazotwemerera kuko n'uburenganzira abarundi bose bafite biri mu mategeko yuko ashobora gushinga umugambwe. Ivyo biri mu mategeko no mu bibiri shingiro by'u Burundi. Byari hemwe no muri iryo tangazo yuko wugururiwe abarundi bose abashinga ntahe abapfasoni ugwaruka bose bifuza yuko ubuzima bwa politike bworangwa n'umuco w'ubuntu ku buzima bwa politike bworangwa na demokrasi n'intwari ibereye. Umugambi wugururiwe abantu bose bifuza bumva yuko ivyo vyiyumviro bavyemera kandi bagomba kubihagararira. Turabandanya n'amakuru twabateguriye. Burundi ngo nibukene indorerezi himva makungu mu matora yimirije muri uno mwaka bivugwa na Reverien Ndikuriyo arongoye inama nkenguza amateka y'u Burundi akavuga ko amatora yerekeye abarundi bonyene kuko aribo bazo kwitorera indongozi zabo. Reverien Ndikuriyo yongera akamenyesha ko uburyo nibikenewe byose mu matora byamaze gukwira. Tumukurikire. Amahera yo gukoresha amatora nayiwacu ibikoresho twarabikwita abazoyahagararira nabiwacu ico twankiye abakoroni bijanye no gushiraho inzego z'igihugu. Iki gihugu cantare rushatsi cambara ntama ubu Burundi bwa Nyaburunga nta munyamahanga ajamwo. Hari abantu bakunda kuza baraserereka ngo dukeneye kuba indorerezi nta mupira tuzokina bazi kurorera. Ibi ni vy'abarundi batwara imyaka 5 canke 7 bazotora mu bana babo mu bishwa mu bukuru mu bavukana mu bayoba batoranya hagati yabo. Igihugu cacu no kuri basokuru bari bazi ingene bashiraho indongozi
umwami yari afise ingene ajyaho murazogenda mubaze abana bavukana ari 10 umwe niwe avukana imbuto kandi abandi ntibabaza bati kubera iki imbuto zavukanye wa wundi wa gatandatu kandi je n'umuhungu mukuru kubera iki ntazivukanye nyamubaza byari bipanze umva rero gushiraho inzego gushira umukuru w'igihugu nivyo abarundi barafise ingene bamyatunga igihugu cabo kuva dukeneye mu Birigi dukeneye mu Faransa dukeneye mu Nyamerika dukeneye abantu bo hanze bazatubwira ngo urukunukunuku barabirengeye tugashimira bene gihugu ko bakoze ibishoboka byose bagatanga uburyo bukenewe kugira ngo amatora azobe akozwe n'abarundi batora abarundi bazobarora atari bamutora bagatanga raporo iburaya atari bamutora bagacavuga ngo bambwiye bamusanga turiko turahotorana mu namashinga amateka bavuga ngo agateka kazina muntu ngo nukureka abagabo barongore n'abagabo abagore barongore n'abagore nabagomba yuko tuhona tuje mu gisata c'amagara y'abantu leta y'u Burundi irahimiriza abarundi gukoresha imiti iri mu bwoko bwa generique kubera ariyo izimbutse umushikiranganje w'agateka kazina muntu no gufashanya Martin n'ibyo abandi arahumuriza abarundi ababwira ku bwoko bw'imiti ya generique ari bwiza kandi ikora neza ngo kuvyerekeye ubwoko bw'imiti ya specialité ko bukiri mu bubiko itaremererwa nako gukoreshwa kiretse ari uwo bakwandikiye kwa muganga kurikira umushikiranganje Martin Nivyabandi. L'orientation du gouvernement via le ministère en charge qui est le ministère de la santé publique c'est que intumbero ya leta iciye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu nuko imiti yo mu bwoko bwa generique ari ikunzwe gukoreshwa. Turatangazwa no kubona mu gihugu hagati imiti isanzwe itangwa mu bushikiranganje bwa leta n'ishiramwe Kamebu ni imiti yo mu bwoko bwa generique. Nujya muti ahanini uba wakozwe n'abahinga bawutangiye n'uruhusha kugira ukoreshwe. Imiti yo mu bwoko bwa specialité iracari mu bubiko kuko itaratangirwa uruhusha canke itaremererwa gukoresha. Aho ikibazo twosha twibaza mbega bampaye imiti iri mu bwoko bwa generique ico abenshi baracidogera nuko baguha imiti iri mu bwoko bwa generique kandi bashaka gufata imiti iri mu bwoko bwa specialité kuvyerekeye leta igikuru nuko bakwandikira imiti iri mu bwoko bwa generique mu bihugu vyose twasanze ikarate yo kwivuriza ko iriha imiti yo mu bwoko bwa generique kandi ikavura neza kubera iki twokwitwararika imiti izimbutse quoi ne pas privilégier les médicaments qui coûtent moins cher. Imbere gusozera n'amakuru ni wa mwanya w'ikigabane kw'isoko mutegurirwa n'ururanirwa radio RPA inzamba hamwe na televiziyo Renaissance biganiro cuno munsi uko nababwiye tubabwira ukuntu abatimbo bina kivaro bagiye hamwe n'abigeme batamba ikirundi bagashinga umugwi w'intambo z'akaranga ku Burundi none ubu basigaye ari babitumwa ko aho inakivare no mu micungararo yaho iganiro kw'isoko mugishikirizwa na Thierry Bigirindavye. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ikambi ya Nakivar iri muri district ya Isingiro mu manuko bushira uburengero bw'igihugu c'u Bugande. Uhashitse ntihomenya ko ari kambi y'impunzi. Igizwe n'imitumba myinshi ikabiri ku buringanire bw'ikilometero kwadrate 185 buba ko abantu kandi ataruzitiro ruhari. Aho Nakivar hahungiye abarundi 30,000. Naho bari mu buhungiro igihugu c'u Bugande kirareka impunzi zikiyungunganya. Mu barundi bari ngahe Nakivar abatimbo baragiye hamwe n'abandi bigeme batambika irundi barashinga umugwi witwa Sunlight Club. Uwo mugwi none umaze gushika kuki nk'abarundi bafise umugwi w'intambo ndangakaranga batari mu gihugu cabibarutse nizihe ntambamye bafise ibi nivyo ikigone kw'isoko co kuri wa 11 nzero umwaka wa 2020 kizagushimikirako mugishikirizwa na jewe Thierry Bigirindavyi kazi aha batimbo b'abarundi bo mu ikambi ya Nakivale bariko barazihimirisho wo kwibaza ko washise mu Burundi. Mugenzi wacu wo kuri Radio RPA Emmanuel Niyungeko yaraganiriye nabo.
Sunlight Club ni umugwi ugizwe n'imisore y'abatimbo hamwe n'abigeme batamba imvyino z'ikirundi mu ikambi y'impunzi y'Inakivale bose hamwe ni 65 bashinze uwo mugwi mu mwaka wa 2016 uno munsi basigaye ari babitumwako aho mu ikambi ya Nakivale no hanze yayo Jean Berikimasi bivugire ari mu batanguje umugwi Sunlight Club. Barigiye tuvuze izo mariage nayo madote ego ari gihe nka UNHCR ngayi duhamagara hariho nk'ama ceremony atandukanye imanza zitandukanye nka refugee day hari gihe tugenda mu bikorane nk'izi ONG ziba zikorera nga ari nazo zifise nko kugura ama ofisi yazo canke turamaze kuja inyuma y'inkambi nk'ahantu bita muri za Rugaga turamaze kuja kuvuzaho mariage n'incuro nka zibiri turamaze kuja mbararaho twagiye kenshi hanyuma turamaze gushikana ahantu bita Mutukura kuri frontiere ya Uganda na Tanzania n'ubu turimirije kuzogenda ahantu bita Fort Potro ni mu ntara ya Kabarore. Ugwaruka ruri muri Sunlight Club rurakenguruka ukuntu uwo muryango gwaronkiye mu buhungiro warureze ukanarufasha mu kwikenura. Ndashimira umugwi wa Sunlight warafashije mu bintu byinshi byankenerwa warandinze ingeso mbi wandize kuja mu biyayuramutwe. Umugwi wa Sunlight numugwi mwiza cyane uburongozi bwacu buragerageza kudufasha aho bugeza turagenda tukavuza ugasanga umwe wese atahanye igihumbi by'isabune komesura uniform. Uwo mugwi ndangakaranga ugizwe n'abasore hamwe n'abigeme b'abarundi ubu kaba wigisha n'abakiri bato baba barundi canka baturuka mu bindi bihugu baba mu ikambi ya Nakivale bifuza kwiga ingoma n'intambo z'ikirundi. Muri kino gihe rero umugwi Sunlight uratangiye guhurumbirwa n'urundi gwaruka ruturuka mu bindi bihugu byo muri kano karere. Mugenzi wacu Bertrand Ngendakuri yo kuri radio Inzamba yaraganiriye namwe muri ugo gwaruka. Mimi ni Mkongomani kutoka Uvira. Jewe ndi Mukongomani navuye Buvira shitse ngahi Nakivale nahasanze umugwi w'abavuzi b'ingoma Sunlight Club. Ndanezererewe uyu mugwi kubera benshi mu bavuzi ingoma nabonye arurunganwe rwanje. Fundisha adabu na nikaona kwa faida tunapata sukari. Ikindi baratwigisha imico kama tukaronka n'agasabuni kubinyerekeye ndakunda uyu mugwi cyane kuko iyo turonsa aho tuja kuvuza ingoma turaronka n'agasukari. Jewe ndakunda cyane Sunlight Club. Sukari ndio maana naifurahia sana Night Club. Ngende umunyarwanda impamvu nabikunze ibi bintu nuko nasanzemo hari abantu tunganya imyaka kandi harimo abantu bafite indero tuza dufite ingeso nziza kandi impamvu n'ibindi nabikunze kubera bashobora no kuduha amafaranga y'ibitabo amafaranga y'isabune turayishimira cyane kubera hanze bamwe na bamwe hari abanywa amatabi hari abanywa inzoga kandi ugasanga ari abana ariko twebwe barashobora kuturinda. Naho uwo mugwi umaze gutera intambwe ishimishije mu bijanye no kumenyekanisha umuco n'akaranga by'u Burundi intambamyi zozo ntizibuze. Intambamyi zirahari kuko imanza ziba gake. Izo manza mu baza mariage ziba gake cyane kuko usanga tutaronse ubwo buryo ugasanga bituma tudashobora kuronka amafaranga yo kwiza abakinyi bose becarabe nkabitwaye abakinyi bakeye bigatuma bamwe babura kandi nabo babafikereye gufasha. Twadufise ikibazo cya sare twarubase sare twarabuze ne twisakara imvura yiguye turabura aho dukorera myimenyerezo ingoma n'ibindi bikoresho nk'imyambaro hamwe n'imihivu amafirimbi ibikoresho byose turonka bivi Burundi biragoye kuvayo murabizi byo muri kiriya gihugu ntivyorosha ariko turagerageza uko bishoboka kose bikadushikira. Mu mwaka uheze 2019 uwo mugwi Sunlight Club warahawe agashimwe n'umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni mu gihe wari watumwe ko kumwakira yagendeye akarere ka Isingiro ikambi ya Nakivale sanzwe irimo. Nino ngaha duce dusozerera ikigabane ku isoko cyo kuri uno munsi. Nshimire mwese mwari ko muragikurikira mwari kumwe na Thierry Bigirindavyi naho ubutaha. Cyari kiganiro ku isoko. Thierry Bigirindavyi arakenuye ni hano cyo dusozera amakuru twako turabashikiriza kandi abashimire mwese mwariko muradukurikira naho utaha.